abenshi bakomeje kwibaza impamvu inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF zoba zavuye mu gisagara ca Uvira mu buryo bweruye inyuma y'iminsi mike cyane bari bahafashe, ariko ku busisanguzi twakoze twagiye turaronka ndetse ivyemeza ndetse n'ivyo byatumye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zirotira hano mu gisagara ca Uvira ndetse no mu micungararo hari indi nkuru kiravuga yuko uwo mwamenye cyane mu masasu Scorpia nyamba atari Scovia yuko yoba yitavye Imana inyuma yuko yaraje agana muri Uvira ariko arakora ibiganiro bigiye bitandukanye, mwaramubonye aho yagiye aratembera ndetse bivuga yuko yoba yararashwe ndetse arapfa mu gihe yari karasubira inyuma mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru yose turaje tuyisangore tuvi mu muzingo turabire hamwe nyamba ari byo koko nyamba atari byo, ariko imbere ko twinjira mu kino kiganiro cacu nyezina tubanze turamutse cyane kandi mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, Afrika hose muri rusange tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya. Reka tubabwire ati mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko muradukurikirana. Ndazi ntituje kugaruka kw'idonido y'ingeri nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zavuye mu gisagara ca Uvira. Abantu benshi mwakomeje kumva ati Trump arakunda President Paul Kagame, Amerika irakunda Kagame, abenshi bakabifata nko kumengo ni mikino canke no kumuhara, ariko kuri no munsi ugerageje kuraba ivyabaye kuri no munsi ni ibintu vyerekana neza yuko President wa Amerika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump akunda koko uno mugabo wo mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga President Paul Kagame. Tugeranije kuraba n'ibiriko biraba mwa kano karere, abenshi mukomeje kuvuga yuko u Rwanda rwavuye muri Uvira kubera igitsure ca Amerika ndetse n'ibindi byinshi, ariko ndasiga inyuma kuvuga yuko igitsure kinini ari kuri President w'igihugu cy'u Burundi, ari we yagavye yatunze igitsure President w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose baza gusanga bafise ubwoba kubera ko amajambo akomeye President w'igihugu cy'u Burundi yahoze ashikiriza muri no minsi yarirangiye. President Trump umusisanguzi yavuze koko ntiyabeshe. President Trump yumviye impuhwe President Paul Kagame mu buryo bweruye, ati kumwumvira impuhwe n'ukuri. President never yabarahiye yuko adashobora kubana n'inyeshamba kandi azozirasa kuva ku mutwe kugera ku mano. Ibi vyose yari yamaze kuba abishikiriza, ari navyo vyatumye badashaka yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ati ntabwo twokomera yuko u Rwanda rushobora guhura n'ibibazo. Niyo mpamvu mwagiye kubona hava itegeko canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiciye mu kanama ka ONU kakoranye nyuma yuko inyeshamba zifashe Uvira zivuga ati reka tukize uyu President w'igihugu cy'u Rwanda tumukingire bano Barundi. Niyo mpamvu mwagiye kubona inyeshamba ziva mu bice zari zarafashe. Nimushire umutima ku bindi, nuko Trump yumviye impuhwe President Paul Kagame, yase yuko agwa mu bana, yase yuko akubitwa abana, umugore n'abuzukuru babireba nk'uko President w'igihugu cy'u Burundi yari yabimusezeraniye. Ndetse tugeranije kuraba n'amajambo ubano bayobozi b'igihugu cy'u Burundi bagiye baravuga, haba kuri Edouard ajejwe imigenderanire w'Uburundi n'andi makungu, haba chef d'etat major, haba Kizigenza nyine President Neva Ndayishimiye General, ndetse n'abandi harimo ba Reveriano ba Nyeniteka. Ku majambo bagiye baravuga n'uburemere Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye ano majambo, kuko byaboneka neza yuko inondwi twinjiye mu kuri no munsi plutôt ko umunsi tugira kabiri inondwi twari turimo yarindwi yahariye gukubita umunyarwanda, yarindwi yahariwe gukubita umunyarwanda, kandi ndazi yuko benshi bari batanga kubona ivyemezo canke bari batanga kubona ko biriko biraza. Ni niyo mpamvu mwagiye kubona ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ziriko zirirotira ngaha mu gisagara ca Uvira. Bitavuze yuko bahavuye kubera ko ari bo babishatse, bahavuye kubera ko ari ryo tegeko bahawe, kandi niyo bagerageza kuhaguma neva yobatabiye, neva yobarashe. Niyo mpamvu bagerageje kwirotira atakiraba,
kuko ntabwo twosangiye Noheli nabo, ntabwo twosangiye ubunane nabo nkuko byari byaravuzwe n'abategetsi mu gihugu cy'u Burundi. Kumbure bya bindi bari ko barifadikiza bwari bari ko barazana ngo FDLR ngo ivuye ngo muri Uvira ngo yahungiye mu Burundi ego ngo wazarendo n'abandi benshi ndazi yuko mwagiye murabyumva. Mugabo ndazi yuko iri kugwa ry'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri Uvira bigiye gutuma bimwe mu bihuha byariko biravugwa yuko FDLR iri mu Burundi bigiye kugabanuka. Ntabwo FDLR iri mu Burundi, nta nubwo yahigeze, ntabwo nta na partenaire afite n'u Burundi. Rero bigiye gutuma bicika amazi bino binyoma. Navuga ko leta y'u Rwanda yari kirashira imbere mu gukora propaganda yayo. Rero mumve yuko icambere bavuye muri Uvira nuko igihugu cy'u Burundi kitari kwemera kubana n'ibinywa amaraso, kubana n'ibisuma, kubana n'ivyambuzi. Yari yarabihakanye, yari yaravyasije na kwijana, yavuga ati ntidutegerezwa kubana nabo bagesera. Niyo mpamvu magiye kumva amajambo akakaye yagiye aravugwa n'abategetsi bakomeye, ari navyo vya motive cyane leta z'ubumwe za Amerika muca ifata novuga itego gikibiriraho kubabwira ati mwe mutavuye. Ntabwo bababwiye ati ni muhave, bababwiye ati mwe mutavuye n'akazi kanyu, murabona ibara. Iryo bara babona niriye, shobora kudukurikirana wumva ati bari kubona ibara utavuze iryo bara ryavuye. Amahano bari kubona iyo batari bazi yazanana. Mwana genda babwire yuko yari inkoni neva yari yarabaciriye, yari yarayisize ukazuba iri kirumuka neza, yagira bakubicishe mu magara niko no bivuga ku buryo bose babura badesekilibre. Kandi muri ko murayibona ubundi ho Trump ntabwo yigeze ategeka M23 ati ni muve mwibi bice wapi, ni gitsure cha neva, ndetse n'imigambi yarabafitiye yo kugira ngo abahane abahashe. Forum Generale Prime Niyongabo yaravuze yuko atagisike tundi kirigera gitsindwa na rimwe jamais dans la vie. Kandi twamye tubivuga ati Uvira pas encore tombé et ne tombera jamais. Ntabwo izigera ifatwa Uvira, ntabwo izigera ifatwa. None wovuga ko wayifashama inyuma y'imisi ibiri nguragiye atanuko sinkoni kujya bahaje niko bahavuye batashe nk'umwana avuye kuragirira mu yomba wiwe. Iyo hari ibintu kera bakunda kuvuga ngo iyo umwana ngo avuye kuragira mu yomba we ngo ntamuhemba, kubera ko so waba yatwaye nyina wiwe. Kandi muravyumva arashobora kuba yaramukoresha nk'atamukoye. Iyo M23 itashe nk'umwana avuye kuragirira inarume y'amafi bavuga bipfuza yatanganyika muganyamba bakora mu buryo bwizewe n'ibimure Tanganyika bayitwari bagiye bajanye kuko niyo bashaka cyane. Igihugu cy'u Rwanda cyashaka hasi hejuru agise gukora kwitanganyika. None ubu bigiye kugenda gute? Bari barose aka opportunity kumbure boshobora kuba baroze ku mazi ya Tanganyika rimwe canke kabiri bakiba n'uwo mukeke nkuko bari babikora. Mugabo no urumva yuko atamaraga mu baharose. Ibi ni vyerekana neza yuko ibintu bitakiri vya bindi. President Paul Kagame twarababwiye izi ntambara zitamuhitanye zitamuhitanije mu ishamba, zizomuhitaniza handi hantu abantu badashobora kubonesha amaso nkuko twamye tubibabwira. Kuko iyo usoje intambara wigize umunyabwenge ugasanga wishoje ko nabona abanyabwenge kurusha birangiye utaye womotse. Nkuko mwokumva uno musi mwumvise M23 iva muri Uvira, nkuko ejo mwokumva President Paul Kagame yahunze yavuye mu Rwanda yaburi wirengero nka Soro, abantu mukamuhiga mukamubura. Kandi ibi birashoboka, bishobora no kuba kuko nubwo ko ari mu mazi abira, kandi amazi abira umwanya n'umwanya mushoboye kumva ivyiwe byarangiriye aho biri. Singombye kubirandirako, ariko reka tuyage kubijanye n'uyu Scorpia cyangwa Sokovia bariko baravuga yuko yapfuye. Uwo Sokovia n'umuntu yagaragaye cyane kenshi ariko arakorana no mutwe w'iterabwoba w'ibi vyambuzi, ibi vyicanyi ukorana no mwicanyi bisigura yuko nawe uri umwicanyi. Sokovia ari umuntu agerageza gukorera promotion nka apushinga cyane bano bicanyi bo mu gihugu ciwe cy'u Rwanda. Abenshi bagiye muramubona yarinjiye za Kamanyora avuye Bugarama, arinjira za Katogota, za Ruvungi, aho inyeshamba zose zari ziri. Nuko yashoboye kuba ariko arahagaragara ndetse baba bari kumwe n'izinyeshamba. Hari propaganda iri kiravugwa cyangwa bariko barakwiragiza yuko uyu Scorpia yoba yishwe, ariko sinje kuvyemeza kandi sinje kubyakana. Mugabo ivyemeza yuko uyu Scorpia toba yapfuye birahari.
twama twumva ngo Wiringoma ngo yapfuye, propaganda zabo mugabo bakoresha amazina y'abantu bari muri systeme yabo, bakoresha nyene y'ibikoresho ngo Wiringoma ngo yapfuye, we mama ngo nanga yapfuye, ngo Byamungu yapfuye, bakagerageza kwica kandi iyi systeme no babwire ko itari ngaha muri M23 gusa. Bwana shaka umuntu adukurikirana afise kurikira ari ajuru ku bintu byose tuvuga. Sinzi yuko President Paul Kagame inshuro nyinshi aramaze kubwira abantu bavuge ko nyine yapfuye kandi atapfuye. Rero byerekana yuko ingeso zose mbi za Paul Kagame nizingesha amaziko zirazikoresha. Izi ngeso zo kwifisha bariko barakoresha barafise iyo bazikuye kuri bosi wabo canke kubatuma. Izi ngeso niyo bazikuye, niko novuga ko twagiye turabibona kenshi ngo twapfuye, Kagame yaripfishije aramara imisi, ryari yaripfishije mwaravyumvise, arabwira abantu ati muvuge ko napfuye, mugabo iyo arinze yipfisha nuko hari ikintu kidasanzwe bari karategurira, kandi umugambi mubi ariko arategurira ababanyi, ndavuga igihugu cy'u Burundi cyane kimuzonze imyaka myinshi, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Burundi cyo ayifitisha vugishi. Igihugu cy'u Burundi caramwugariye amayira ayaronkamo umukeke, caramwugariye uburyo yasahura mu ikawa y'u Burundi, caramwugariye novuga ko camufashe kunda, caramufashe ku nzara kabiza, kiramubwira ati inzara nikuwe, kuko mu Burundi utagombye guteka umubano mwiza natwe turagukaraba, kandi nta n'imizigo tugushoza ko intambara. Niyo mpamvu amaze gufatirwa izo ambarugo zose yaciye atangura kugomba kwata ku Burundi mu buryo bweruye, mu gihe yahora bikora mwibanga. 2015 mu itegurwa rya kudeta yabikora mwibanga, mugamo nyuma ukibihe byagiye biramugaragaza, yaragiye kwerekana koko yuko afite umugambi mubisha igihugu cy'u Burundi. Mwagiye murabona rero, nimute ku mwanya ngo Sikoropia ngo yapfuye, eka ni muzima apfa jaho ivyo bakoze batavyishuye. Ntabwo bopfa hakiri kare kuko bafise byinshi, nubwo atabantu twebwe twobibahanira kumbura Imana yo irafise ibyo zobashira. Rero muri ko murahenga ngo Sikoropia yapfuye, ntabwo yapfuye, nta vyemeza bihari wanashaka, n'ubu mwoza mumubona afashe imiko canke inyuma y'indwi yose baprogramme ko yapfuye n'ikiriyo cyahezi, ukazubona aragarutse. Iyo systeme yasebuje yamakoresha. Rero abantu bako barafatira ngo Sikoropia yapfuye naho yagiye, inyambi ntiva mu isahani nk'abarundi bavutse, naho yagiye kabisa. Mumve yuko akiriho kandi akiriho, kuko nitwoza tuvyemeza ngo yapfuye. Donc singomba kubarambira, ariko vy'umwihariko nongeresha ibi cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'amakuru tunyuza ku izi mbuga zacu. Nizera yuko commentaire ari kibanza cyitwa duhurira mu kugira ngo umwe wese ashobore gutanga imbono yiwe, kandi koko ni kibanza cyiza cyamacuguruye. Ushobora kwandika yiko message ukingana koze nuko kwandika ivyahishuriwe Yohana byose, turafata umwanya tukabisoma kandi ata kibazo na kimwe. Rero murahawe ikaze, ntibagire gufyonda subscribe nyambo tarabikora, ndetse ucene kugakengera kuko bigufasha ikiganiro cyose kigiye ko uca ukibona mu bambere. Ntuzobona ibintu abandi bamaze kubihimba babikamvuye, ahubwo uzobe mu bambere babonye ico kintu. Hariho akamenyetso ka like, ushobora nyamba wagikunze urafyonda kuri like, ariko nyamba utagikunze hariho dislike, ushobora ufyonda ukagaragaza reaction yawe y'ingene ibintu wabonye. Kandi abikebanure turongera guhura mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.